basaserdoti basuku tuzi ko ubutumwa bwa mbere ari ubwo guhanura, nitwitwararike kumenya ko tutarekuriwe kudahanura kuko twoba dutaye akaranga kacu. Ntitwigere dutinya guhanura uwo ari we wese kuko si ibyo twibwiriza, n'ibyo dutumwa n'Umuremyi aba agomba ko twomufasha gukiza isi. Nico gituma tudashobora kubireka, tubiretse naho tuba duhemutse kwibanga. Ariko kandi twame rero twitwararika kugira ngo guhanura kwacu ntikwitiranywe no gupfa ubugabo canke kwishira hejuru. Umusaserdoti ntavuga ibyo ashatse ngo nuko ari umusaserdoti, avuga nyabuna iryo yatumwe kugira ngo afashe Imana gukiza abantu. Aho niho hari agaciro k'ijambo avuga, kuko avuga yibutse iry'Umuremyi, icyo Umuremyi yategetse. Bavukanye basaserdoti basuku b'Umukama, kuri uyu munsi turiko turasozera iyi nama yari yerekeye ibanga n'ubutumwa bw'abasaserdoti basuku, tukayisozera twibuka Yohani Batista umuhanuzi yabaye umumartiri wa mbere. Umwe wese yisuzume arabe mu ibanga ryiwe canke mu butumwa bwiwe aho ukwiheba kwiwe kugarukiriza. Kumbure niyasanga hari uduce tumwe tumwe naho yari yabariye Imana ko yitanze wese ataco yisigarije, niyasanga hari uduce tumwe tumwe yamaze kuza arigarurira buhoro buhoro, kumbure agomba kuduhereza umuryango, agomba kuduhereza no kuduhebera ishirahamwe akunda canke imigambwe yoba yiyumvamwo, asubira asaba Imana inema yo gusubira kuba ico yemereye Umukama ijana kwijana. Nitube ico twemereye Umukama ijana kwijana, turondere kukiba ijana kwijana. Nitwatumbera gushikana ijana kwijana, nkumbure tuzoronka 80 canke 90 nayo azoba amaze. Mugabo nitwarondera kuza turisubiza buhoro buhoro tumwe tumwe, kandi twari twavuze ko twitanze ataco twisigarije, ntituzoba abasaserdoti nyabo batera iteka ibanga ryabo. Umusaserdoti ukaba utagomba yuko ibanga ryacu buca rigwa mu kaga. Il faut accepter de vivre la radicalité de l'évangile. Wihebeye Imana ukaba ugomba ko ibanga ryacu ryoguma rihurumbirwa kandi rifitiye akamaro iyi si. Il faut accepter de vivre la radicalité de l'évangile. Wewe mukristo murayike, ukaba ugomba ko ubukristo butogenda buza buratituka ngo duhave tubura abakristo b'ukuri. Na wewe, il faut accepter de vivre la radicalité de l'évangile.